Muri zone Kinama kuva mu ntango z'indwi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesha ko kolera yateye ku murindi munini n'ubu abagwayi babananya kwandura mu makartier atandukanye. Isoko ryacu rimenyesha ko mu misi ine iheze yabonye incuro zibiri Ruseyabaniha ija gutora abanduye ico kiza mu makartier atandukanye ahamaze kuboneka abagwayi benshi. Ambulance nayibonye kabiri. Nayibonye ugiye mu isoko ikura abantu kuba masera ajya munsi y'isoko. Berekanye abantu bakorera yari bakwiye kukibikira berekeza kuri Rwakare kuri Penseri. Ku munsi wa gatanu indi nayibonye iva ku Kanga bari kuwa mbere hirya ejo. Iyo yavuye ku Kanga nabona byari abantu basha kuri 5 bafashe na kolera. Kugwanya ico kiza muri no misi abaje intwaro baratanguye gutoza amahadabu mu mpango zirangwa n'isukurike. Ayo akaba ataja musi ibihumbi 50 nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Aho toilette yuzuye, aho toilette isakaye nabi, ahatagira umuryango kuri toilette, umufegi udatwara amazi neza, wuzuye vya bigopo ubucafu. Amande baguye igitasi ca senkani. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro kudashira ibihano imbere, ahubwo basaba ko bohabwa amazi meza abafasha kugira isuku bashobore kwirinda ico kiza. Abapolisi n'abadutwara banyumba 10 n'abashefu de quartier baguma baza kudutoza amande atamazi ahari. Ni kibazo na manyanga atabaho. None amande y'iki amazi arihe? Nta amazi tuheruka kuyaronka kwa gatatu w'indwi iheze. Ibintu ni hatari. Amazi nayo dufise kuva mu ndwi iheze. Ubu twagize saa 8 z'ijoro kurondera amazi, n'ubu n'amazi turaronka. Kolera twishira ni mudutabarize kuba dukuri baduha amazi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Baradahana Ridwine mu kiganiro yatanze mu ndwi iheze yamenyesheje ko ibitigiri vyamaze imisi bandura ari vyinshi. Kuri 34 bamenyekaye mu ntango z'indwi iheze, 18 nabo muri quartier imwe ya Bubanza aho muri zone ya Kinama.